natanguye nkorera umuntu nakorera muri sekretariya nyine, hanyuma udufaranga nagenda kuramo nagenda tuziganya, mu nyuma twashoboye kubandanya dukorana kubera aho twakorera hari haciye habura amatara, ndasaba ideni rero ko yari naraziganije muri Copec ndashobora kugura imashini, nagenda ndunguka kubera abantu bo ngaha bagiye bamenyera, sinakoze mpombo narungutse amagabo imashini zindi gushika no mu masaha rero ngorane mfise umugambi rero wanjemwo kuko nabona akazi ka leta katakiboneka, ariko kakiboneka icyo gihe nahejeje muri debire mu 2014 gushika n'uyu munsi rero nivyo nkora mu bwoko bwa sekretari, ama uko nagenda ndatera imbere buke buke nashoboye kuza ndatanga mugare abeshe ajigiye baratanga hasa abantu bagiye bagenda akazi n'abaza baje genda bafashe kwiga imashini magaca bagumaga. Je kwizina nitwa Nahimana Etienne, hamangaha muri no secretariat ya ndaruvukiye Justin ndahari nk'umukozi wiwe. Mu gihe twese twashoboye kwitunganiriza imigambi nka Justin, nibaza ko twotera imbere cyane ndetse n'igihugu ugasanga cyateye imbere ku rugero ruhagije. Novuga nti si cyane naho atabiharuro mfise mishobora kwerekana urugero tuba tugeze ko bariho bake bashobora kuba bitunganiriza imigambi yabo kandi igatera imbere. Nitwa Niragira Sare. Nukuvuga ikibazo cyane cyane kiriho nyamukuru ni mu mutwe. Benshi bafise ivyiyumviro by'uko biza amashure hama bakazokwitega akazi kavuye muri leta, ahubwo nuko bakwiye kuja hamwe hama bakaja hamwe, uko nubwo boja hamwe umwe wese afise n'500 bakayashira hamwe usanga afise bageze kuri kapitale irengeje, bageze ku mutahe munini. Rero ngaha mu Cankuzo kuja hamwe ntibirabaja mu mutwe cyane, nta bitigiri novuga dufise bikwiriye, mugani batanga kuvyijukira nabo nyene. Hari amakoperative yasangwe, hari amakoperative zadutezanye imbere, nukuvuga batanga kuvyiyumvira nabo nyene. Barashobora kuja hamwe bagaterateranya uburyo, na cyane cyane bateranije n'inguvu, hanyuma burya ubugirigiri bugira babiri, nkuko bivuze nyamuri umutumwe ntiwigira inama. Bagiye hamwe umwe wese agatanga n'500 usanga y'amahera yabaye menshi. Rero novuga yuko baracafise ibibazo mu mutwe, umuntu umubwiye aje hamwe n'uwundi yiyumvira yuko ugomba kumwiba amafaranga, ugomba kuyashira mu mufuko wiwawe kandi atarivyo. Ngeza ishure narifatiriye n'utundi tuntu mugari ibintu by'imyuga, nkabona yuko bifise bizongirira akamaro muri kazoza mu buzima bwanje, nkashobora kwitunganya mu bindi, ko bidakunze yuko umuntu ashobora gushika kuco ari yifuza nko kuronka akazi canke n'ibindi. Je rero nk'ubu ntanguye umugambi wo kwiga ekutire, kuko ndavyiyumvamwo mvuga nti navyo nyine bizongeza ahantu nkashobora kwitunganiriza by'iwanje, nisohoka nkashobora kumenya ekutire, nkashobora gushinga atelier yiwanje, bibaye ngombwa nkaronka umutahe nkashiramwo imashine, nkashiramwo abakozi, tukunganiranira tukaza turonka agafaranga, haza nkashobora kwitunganiriza imigambi yiwanje nciye mu bwo buryo. Ingufu zigiye hamwe ushobora usanga mwunguranye ibindi bintu vyandi ma projet mushobora gukorera hamwe, ugasanga kumbure vyo wahereza akarusho akunguko gusumba. Abo nabo bavuga yuko ata mafaranga ahari, nuko boshira ingufu hamwe. Iyo ufise ingufu niwe mutahe mukuru cyane, ufise ingufu zo gushobora gukora ikintu
niyo mitahe ashobora kuyironka bukebuke. Jewe ku bwanje nohamagarira abajene bose bari bakiri mu kumarigara canke bagifise ivyo vyiyumviro vyo kumenga akazi karagayitse mwe nako ko batosuzugura akazi kariko kose bogakora kakabashikana kuco bifuza. Ijambo rya nyuma nshikirije na cane cane mpereye kuri twebwe abajene nuko twojijuka tukareka kugaya akazi tugakora akazi kariko kose kakwinjiza amahera ugashobora kwitunganiza imigambi yawe. Burya uri umuntu umwe kugira ngo ukore ikintu kininiya cane usanga kigoye, nubwo bishika ugasanga umuntu ahereye kuri duto usanga bigoye gutera imbere. Nabahimiriza yuko boja mu mashirahamwe hama bakagira duke bakadushira hamwe, niho bashobora gukora ikintu kininiya. Hama kandi ngiye kuri leta nayo ego turabona yuko bigoye akazi kagoye mugani, kandi akazi kabonetse bogatanga bataravya haca nka hariya. Abajene burya umuntu yarize hama gashomera usanga afise umutima utameze neza. Kabonetse rero bogatanga hanyuma umuntu akiteza imbere. Mugani twege cane akazi kubera kagoye kuboneka, twariyumviriye imigambi yuko twoza turaja hamwe kugira ngo dushobore kwikorera ivy'iwacu. Ari navyo ubona uyu jiste yakoze, kandi natwe turamushigikiye. Aha ayaduhaye icigwa kinini, bikunze wo vyokundira nawe nyene yobikora akaja inyuma yawe. Hanyuma ico nosaba bwa mbere honka, kuko twege abajene ari twe duhanzwe n'iki kibazo novuga nti gibura ry'akazi. Nkuko bagenzanje bagiye barabivuga, tworaba tuguruka mu mitwe tukagerageza kuza turahiga ibiduhuza tukaja hamwe, kuko ngo umutumwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba, niko abarundi menga babivuze. Hanyuma tukagerageza kuza turaraba ukuntu twoshobora kwiteza imbere. Cyo saba leta hako iyo banki iza gufashiriza abantu Igitega idakuye mu gihugu cyose, ahubwo nibaze batwegera batugendere keshi, hanyuma baduhe imitahe batugurane atanize gusabwa ibintu byinshi. Ari gihe usanga hasabwa abavarizera abishingizi. Iyo ni ingorane kandi ya mbere nk'umwishingiza kwishingiza kugira ngo ushobore gusaba amafaranga akwiye umugambi biragoye. Leta iri kiratanga keshi hari leta igiye usanga kumbira n'amashira hamwe ugasanga ariko bahetanga imitahe ku bajene bari bose batarinze kuraba. Erega gutunganya umugambi ujya n'indi impano kandi nayo nyene dufate ubufisemo nka experience barakwiye gutangura guhereza, ahubwo abajeni bamaze kuja kugivi bashoboye. No bahanura yuko bwa mbere botegura umugambi. Teguye umugambi hariho abahinga bazi neza ingene batunganya imigambi bavyigiye. Kumbure nubagendera umujene akabona yuko ntazo gusaba byinshi, ashobora gusaba ndukeye ugasobora kwitunganiriza akagufasha gutunganya uwo mugambi. Ucambere na mbere rero bijya ni mu mutwe ni gutegura umugambi. Hanyuma hari nigi usanga ufite umugambi urashe ugasanga naho hano utwaye umugambi baragufashije kwera abanyumugambi wawe urashe.